natwe turabyakiriye kandi turabyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire cyane. Abagiterama duterame muhezagirwe. Amen. Hanyuma ndabashimiye ukungene mwanyitayeho mukatsi. Hanyuma bamwe bagomba bagenda abandi bobo ngahari imigambi y'abazi. Sineyase mugabo mubagenda nkakadiji wewe arangaha yego nivyo. Ibyo birazwi. Hanyuma reka dusabe abaserukiye ishengero rya Shinwani muratwaye naho sehera kumbure barafise icyo bavuga imbere yo kugenda bari mu mavuta yabo nyene hanyuma basenga Imana nkuko musanzwe munzi ikinzanye muri kino gihugu no gukora sije kuramukanya ngo ntembere nje mu miryango ariko nzanywe n'igikorwa c'Imana rero amavuta yanyu impanuro zanyu donc ukumfata mu mugongo kwanyu niko kuzotuma ngera kucimana yo yifuza kongera kuko nkoze nk'umuntu no kwifuza amenyekane ariko kumenyekana bizoherera mu isi ariko iyo dukora ibikorwa tuzohemberwa mu ijuru navyo biba byiza rero nk'abakozi b'Imana mwaje hano imbere yuko mugenda canke muja mu yandi ma programme yanyu shaka mudusengere jewe n'umushinga ntaye hamwe n'umwana Imana izoduhibiye byiza muri kino gihugu kandi aho yifuza ko tugera nimba yifuza ko tugenda muri Kongo iraturungikayo kuko ni Imana yacu rero amasengesho yanyu no kudufata mu mugongo bizotuma tugera kure hama ndashimiye cyane aba journalist Mana sinumva nkeka Imana yo bikora tukicarana mukagenda tuvuganye tuyaje musigire nakankide kuvyerekeye ibikorwa njemwo hano kugira ngo mu mivyiyumvira ati kami kugira ukore neza caha kugira ngo dokugishikino n'uburyo bwinshi rero ubwo buryo satani ntaca bwinjiramwo ngo bibi byipfa gusa rero nshaka ivyumviro byanyu mbwati kami kora kugira ngo ico wajemwo kironke inyishu nziza ariko imbere yuko abo baza kugira ijambo reka sabe baduha umwana hanyuma mudusengere nk'abakozi b'Imana umwe wese agira ico yatuye ku buzima bwacu kaze Yesu bakugisha Yesu ashimye cyane. Amen. Ndasubira kandi gushima kandi ndanezerewe no gusubira kandi kubona mushiki wacu boko namubonye ku mafoto gusa kubera ko bagiye gukorana cyane yamaze gusubira inyuma mugabo ndashimiye Imana kuno munsi turi kumwe ngaha twese hamikigira kabiri byo kuruje gukora kandi gukora ni byiza kandi na Kristo yaravuze ngo udakora ntakaye ikintu kimwe gusa nk'impanuro kumenyekana si bibi ni byiza ariko bifise urutonde bifise ingene bishaka kugenda ni wakunda Imana ugakorera Imana ukayihagararamwo neza mu bikorwa vyawe izokugirira ubuntu niyamara kugirira ubuntu buzokuzanira abantu nibamara kukugwirako bazokuzanira ibintu ico nico kintu nk'urufatiro nshaka imbere yuko dushimira Imana yabazigamye mu rugendo mwafashe uko gwangana kose ndabona ko rutari rutoyi mukaba mwashitse hano iyo Mana nyene izobazigamire muri iki gihugu Imana izobahereza umutima utekanye mwumve muguwe neza mwumve muroraniwe iyi klima yacu birashoboka kuba itameze cyo kimwe n'iyahariye muri rya leta muvuyemo ariko muze mugubwe neza kumwe n'ibyo byose hama kubandi nabo bari hano ikintu cyose umuntu wese Imana izoshira ku mutima wo kugira ngo akore ku bwuyu azogikora adaharuye kubw'inyungu zazo zose oya ahubwo aharuye kuco bafitaniye nawe icyari mu buzima bwiwe nibwo buntu Imana izoba yamugiriye ni wewe muntu Imana izobimuhaye kugira ngo amufashe muri iki gihugu rero kumwe n'ivyo ndashimira Imana cyane
twese hamwe nashaka kuvuga ngo reka dusenge cyane cyane dusengere umuryango. Keri wewe ni mushasha hano hantu umunyamerika mugabo ni mushasha mu Burundi. Ndashaka ko dushimira Imana kubw'ivyo hama kandi tubasengera ibikorwa byabo. Ndabizi ntibabidutomoye neza nozeya ntibabitomoye neza muri interview, ariko ico nzi coco ndashaka tubasengera ikintu cyose basize ku mutima wawe twatwirereye isite ku buzima bwabo. Reka tugende dushima Imana kazi umuntu wese dusenge. Mana turagushimiye cyane kubwa Sandrine n'umutware wiwe. Ndavuze ngo urakoze Yesu Kristo, we wabazigamye mu nzira kuva bavuye muri Amerika bakaza muri transite zose bagiye baracamwo. Mana wabanye nabo, ndagushimiye. Ndavuze ngo urakoze, urumwongere mwiza, urabakunda, urabitwararitse, uri Imana yabo, urumwongere wabo. Turavuze ngo izina ryawe Yesu rihabwe icubahiro muri bo. Mana ndagushimiye bugira kandi ko bashitse mu Burundi amahoro, babashitse amahoro. Reka ayo mahoro mwami Yesu Kristo asaga ubugingo bwabo. Mana yacu turaje imbere yawe. Mana turabakuragije, bamaze gushika muri iki gihugu cy'u Burundi bagisanze kira amahoro, mererwa neza n'izina rya Yesu Kristo. Mana reka kwimitabe ibabere kwina nziza. Ndasengeye Keri Joshua n'izina rya Yesu Kristo. Mana yacu yashitse mu gihugu cy'amavuko aho se na nyina bataye uruzogi. Mana reka gubwe neza, reka mpwemu yera bagenderere. Mana bari muri kino gisagara, Mana reka babe muri be yawe, reka bahagarare neza kandi icubahiro n'inganje mwami Yesu Kristo bigaragare kuri bo. Turasengeye ibikorwa byabo mwami Yesu Kristo. Integuro zose bagiye bategura, integuro zose ziri ku mitima yabo, agenda yabo, integuro yose bagiye bandika. Mana turatuyereye isite ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turugaye nubwo Satani yuhaguruka mu byabo, ariko ahure nawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana bana nabo ba mu byabo, tuguhaye kaze muri runo rugo, tuguhaye kaze mu byuwabo, tuguhaye kaze mu muryango wabo. Mana bagubereza muri byose. Ibisigaye mwami Yesu Kristo turemesherezwe muri wewe. Urakoze Yesu, natwe turabyakiriye kandi turabyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire cyane. Abagiterama duterame muhezagirwe cyane. Amen.